Abantu benshi barandaba bakibaza ngo baranzi ariko ntibanzi. Uyu niwe jewe w'ukuri, ndi umuntu yicisha bugufi, umuntu afise amarangamutima, umuntu ashaka gufasha abandi. Indoto sizijya ubona iyo usinziriye, ahubwo niziya zituma urara udasinziriye. Aba namwe mu majambo yavuzwe na Cristiano Ronaldo n'umuntu atara umupira w'amaguru, aramaze kumva igizina ry'umugabo amaze gutwara Ballon d'Or 5, ibikombe vya Champions League 5, ibirato vy'inzahabu 3, hamwe n'ibindi bintu vyinshi tutovuga ngo turangize muri aka kanya. Nitwa Amani Sostene, iyi shene yacu yitwa Intare Web TV. Ndagusaba gukora subscribe canke s'abonner mbo utarayikora. Ndinagushimire wewe wamaze kuyikora. Uyu munsi shaka tuganire ku bintu 25 ushobora kuba utaruzi kumwe mu bakinyi bihe vyose mu mateka y'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo canke CR7. Ndaguhaye ikaze. Ubundi amazina yiwe yose ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Impamvu abavyeyi biwe bamwise Ronaldo nuko bahoze bakunda perezida wa kera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan. Suko bamukunda nk'umuperezida mwiza, ahubwo bamukunda nk'umukinyi w'amareresi mwiza, biciye bangomwa ko umwana wabo bamwitwa Ronaldo. Yavutse igenekerezo rya 5 Ruhuma 1985, afise imyaka 35. Yavukiye Madeira muri Portugal. Cristiano Ronaldo akiri umwana bakunda kumuhamagara urubiki rutoya, bivanye n'ukuntu ariko arakina umupira w'amaguru atamuntu ashobora kumufata kubera umuvuduko yari afise. Bakunda kandi kumuhamagara Cry Baby, je nk'umwana akunda kurira, bivanye n'ukuntu buri gihe arangije urukino adatsinze igitsindo yacarira agakorora amosozi. Birumvikana ko yamye ari umwana afise guhatana muri we. Ku myaka 15 y'amavuko, Cristiano Ronaldo yarabazwe umutima bivanye n'ibibazo yari afise by'umuvuduko urenze w'umutima nyene. Iyo atababagwa ntivyari gukunda kabandanye kina umupira w'amaguru. Ubushakashatsi bwerekana yuko kufura ya Cristiano Ronaldo ibiri ku muvuduko w'ibirometero 130 kw'isaha. Ivyo Cristiano Ronaldo amaze gushikako kenshi abitura inshuti yiwe yitwa Albert Fantro. Uyu Albert niwe yatumye Cristiano Ronaldo agera aha ari uyu munsi, akabona Cristiano Ronaldo tuzi uyu munsi kuko ariwe yamuhereje ipasi yavuyemo igitsindo cyatumye atwagwa mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Sporting, bikarangira rivuye nk'abamwe mu bakinyi bihe vyonse mu mateka y'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo nta kintu kiborera canke c'inzoga yigiranwa, bivanye nuko ariyo vyahitanye papa wiwe muri 2006 afite imyaka 52. Cristiano Ronaldo kandi nta vyandika vye ku mubiri wiwe bimwe twita tatuwaje. Impamvu nuko abashaka gutanga amaraso kenshi gashoboka mu mwaka. Muri 2012 Cristiano Ronaldo yatanze ifashanyo zo kwigisha abana bo mu gace ka Gaza muri Israeli. Aho mu kuzitanga yagurishije ikirato c'inzahabu yaheruka gutsindira muri 2011, akigurisha miliyoni 1.5 vy'amayero kugira atange ifashanyo ku bana baje kw'ishure. Muri Portugal hari kibanza c'iratiro citwa CR7 Museum, aho kigizwe n'amafoto yiwe tuva kubona ahandi, ibikombe, imidali hamwe n'ibindi bintu vyinshi amaze gutwara kugira nyine ukije murinda kuriha amafaranga kuko ni kibanza c'iratiro. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi w'umupira w'amaguru yacabwe kukwezi mu miliyardi w'amadolari imbere yo Leo Messi nawe ukuza muri uko kwezi. Cristiano Ronaldo akiri muto ntiyakunda kwiga. Yahevye kwiga ku myaka 14 y'amavuko ubwo yirukanwa ku ishure yigako nyuma yo gutera intebe umwigisha yaramubwiye yuko ari umwana adafise indero. Ronaldo nahatize muri 2015 mu gihugu ca Canada, hari kaminuza yashizeho icigwa cyitwa Cristiano Ronaldo. Vyumvise neza, hari icigwa muri Canada, muri kaminuza imwe muri Canada cyitwa Cristiano Ronaldo, aho abanyeshuri baciga bakiga ubuzima bwiwe, ubuzima bayemwo, nuko abayeho, nuko yigenza nyine, nuko yitwara muri ubu buzima kugira nabo bizibafashe kwigenza neza mu ubu buzima banashike ku ntsinzi. Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo 3 mu rukino rumwe inshuro 54. Cristiano Ronaldo kandi amaze gutsinda ibitsindo 2 mu rukino rumwe inshuro zirenga 110. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi amaze gutsindira Real Madrid ibitsindo vyinshi mu mateka yayo, ibitsinda 150. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi n'umutwe mu mateka y'umupira w'amaguru, amaze gutsindisha umutwe wiwe ibitsindo birenga 130. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo 5 mu rukino rumwe inshuro zirenga 1.
ni inshuro zibiri, imwe ku rukino rwa Granada iyindi ku rukino rwa Espanyol. Ico gihe yari agikina muri La Liga. Cristiano Ronaldo amaze guhurira mu rukino rumwe na Leo Messi bahanganye inshuro 34. Cristiano Ronaldo afise ubufatanyabikorwa na Nike bufise agaciro k'imiliyardi y'amadolari. Ubwo bufatanyabikorwa ntibuzopfa buhagaze, bizohagarara ariko Cristiano Ronaldo canke Nike umwe muri bo avuye kuri iyi si. Cristiano Ronaldo amaze guhabwa amakarata atukura 11 kuva atangwe gukina umupira w'amaguru. Nivyo nyine bavyumvise neza, 11. Uyu munsi igenekerezo rya 27 kwezi kw'icumi ndiko ndavuga ibi, Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo amajana 242 kuva atangwe gukina umupira w'amaguru. Amaze gutwara ibikombe 33 kuva atangwe gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinyi beza isi yabonye, hakaba kandi umwe mu bakinyi bavuye kure nk'uko tubibonye. Cristiano Ronaldo kandi tubonye yuko afise umutima wo gufasha. Ni umwe mu bakinyi bitanga bagakora ibikorwa byo gufasha vyiza. Ni umwe mu bakinyi afise amateka atajyemeka mu mupira w'amaguru bivanye n'ivyo yawukozemwo nyene. Muri make Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinyi bazosigara mu mateka y'umupira w'amaguru nk'abi bihe vyose. Ibi ni tubashije kubegeranyiriza ko tuvuze tuvuge ngo ibintu vyose vyiwe amateka afise n'ibindi twobivuga uyu munsi ukira uko ingero gaci tutarabirangiza. Ishine yacu yitwa Ntare Web TV. Mugire umugisha mwebwe mwese mudukurikira.